abasaba ari hiyo batewe isoni n'amajambo wavuze bariko barasaba umukuru w'igihugu ko bogukura hiyo saba ari hiyo mwajaye no kubwira ko ibyo wakoze na documentation yamaze kuvyakira ejo narabitanze muri peme n'ubu mwanya uri wose we turashaka kugusaba ambassade turashaka kugusaba umwambassadeur vyakomeye cane ibintu ntago vyoroshe twari twababwiye ajya amajwi y'umwegeme yumvikanye ariko aratuka umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye nabwo ibintu vyoroshe abarundi barakaye cane bo bari imbere ngaha mu gihugu ndetse n'abarundi bari muri Oman duhejeje kumenya makuru mashasha kuri uyo muntu yatutse president w'igihugu Evaristo Ndayishimiye akamutuka amajambo ahambaye cane kandi ateye isoni ibi bintu birakomeye hari amakuru duhejeje kumenya rero mashasha tugiye kugaruka ko turaza kumviriza ico abantu bamwe n'abandi basabira uyo mwigeme hari n'amakuru avurwa yuko ngo imyidondoro yiwe yoba yahejeje gutangwa mu iperereza Burundi kugira arondegwe afatwe ivyo bintu vyose turaza kugenda turabigaruka ko hariko harumvikana amajwi y'abanyagihugu barakaye cane bipfuza ko uyo muntu yohanwa vy'akarorero ngo kuko yarubahutse gutuka umukuru w'igihugu aba ari umuntu akomeye umuntu yubashwe ni ibintu vy'akamaramaza nubwo ata muntu yemerewe gutuka uyundi ariko kubahuka nk'umukuru w'igihugu vyovyo biba ari ibindi turaza kubigaruka kubarakaye cane rero barundi baba muri Oman boba n'abari imbere ngaha mu gihugu twatanguye kumenya makuru amwe kuri uyo muntu yatutse president Ndayishimiye turaza kubigaruka ko hatuhejeje kubabwira mu nkuru yacu amwe yavuze yuko ngo yoba anapfungiwe mu mimba ariko hari yandi makuru avuga yuko nguyo murundi kazi yoba ari mu gihugu ca Oman ivyo byose ukriko barukuhe turaza kubigaruka ko murano makuru twabibateguriye ndakubutse ko rero wipfuza kurajwa mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nkibi waza ugafyonda kuri subscribe kugira agiye dusize ko inkuru urajwa mu mbere bashikirwa nazo n'amakuru abari ko aragaruka ko cane abari ko aravurwa ku mbuga ngurukana bumenyi cancane ko ano ma audio yuno abanyigeme ariko aratuka president Ndayishimiye avuga amajambo atari y'urupfasoni vy'ukuri vyumvikana ko ari amajambo umuntu atokubahuka kubwira umukuru w'igihugu umengo ntiyarazi ko bizoshikira abantu bose canke yarazi ko bizogumwa mwuwe mugwi wa WhatsApp yarimwo aravugiramwe ayo majambo ntiyarazi ukuntu bizogenda mu nyuma ariko amajwi yiwe yakwiragiye ijya nino mu gihugu cose umuntu wese ariko arumva ivyo bintu uyo murundi kazi yavuze n'akamaramaza nibara kumutemere kubona umurundi kazi yubahuka kuvuga hamwe n'amajambo mwenayo ndetse akayavuga ku mukuru w'igihugu barakaye cane rero ngo imyidondoro yiwe yoba yamenyekanye ndetse ngo ikaba yoba yashikirijwe n'iperereza ngo biperereza kugira abashe gufatwa ariko imbere yuko turaba ibindi vyose kuri uyo murundi kazingira banze ukurikire ano majwi barakaye cane bariko baramutuka nabo nyene ku mbuga ngurukana bumenyi mu migwi ya WhatsApp itandukanye nivyo biriko birahanahanwa n'ibintu vyababashe cane abarundi ndetse n'abarundi kazi cane abari mu gihugu ca Oman ego we ni sawa vraiment turagushimiye cane kunyifato nziza ibereye waraye werekanye ku rubuga utuka umukuru w'igihugu nukuri turagushimiye gose kandi uri intwari ihabona nukuri ego uri umukobwa w'ijunja n'ijambo basha bwaho ndurashushe mugabe ivyo byose twizere ko wasavye ubwene gihugu hiyo twizere ko wasavye ubwene gihugu hiyo ivyo ari byose nizigira ko ugutahangira ntuzotaha kuko mbona usa nabo muri Oman nyene waramaze kuba mu Oman kazi nico gituma bivugira ivyo wishakiye utuka umukuru w'igihugu
waraye ukoze kabisa kandi turagushimiye turagukengurukiye. Mugabe ikintu nagomba ndakubarire, urabufata ubwene gihugu hiyo, ufate ubwene gihugu hiyo. Ivyo ari byo vyose mukirekura aho uvuka turahazi kabisa, mukirekura umugore wahoze uri wampagaze, umugore wampagaze turakuzi kabisa, turakuzi 100%, turakuzi. Rero gucyoza umukuru w'igihugu ivyo bintu waraye ukoze ku rubuga ngurukana bumenye hose bigakwiragira uko, no gusaba ko ukwiha amahoro ugatekana mugo kaguma hiyo. Kuvyitwa ku gihugu c'u Burundi, kururukira ku kibuga c'indege ca Melchior Ndadaye, cataziriwe Melchior Ndadaye, twebwe ariho turi tukiri mu leta, nizere ko kitazokunda. Ushaka uzuce Tanzania canke uce mu Rwanda, mu Bugande, uze na zagaga, mugo impera n'imperuka mukirekura turahazi. Kiretse umugambo wa CNDD-FDD utakiri ku butegetsi uzotaha, mugo tukiri ku butegetsi tuzi ico twaharaniye, ugatuka umukuru w'igihugu nkuko, nizigire kutazotaha, twamaze kugushira ahantu. Nawe no imashini ntizita, amafoto twamaze kuyabika kabisa. Ibi uzobihanigwa kandi usigura ico wabikuyeko. Sawa, urakoze. Abasaba ari hiyo batewe isoni n'amajambo wavuze, bariko barasaba umukuru w'igihugu ko bogukura hiyo. Saba ari hiyo mwajanye, mbeko batekereje uwo usara nkande wewe, uri giki? Urengeye nde? Urengeye iki? N'abari hiyo bariko barasaba kuvayo. Tugutegereje yombi uzote butaha iyo si iwanyu ni mukirekura, uzote butaha. Sawa, no kubwira ko ibyo wakoze na documentation yamaze kuvyakira, ejo narabitanze muri peme. N'ubu mwanya uri wose we turashaka kugusaba ambasade, turashaka kugusaba umwambasaderi ari hiye akakurondeza ukaza, kandi uzohanwa bikomeye, ndakikubariye, uzohanwa bikomeye. Igihugu cyose cyamaze kubimenya. Ego je ndakuzi vraiment, aho mvuka ndakuzi neza, basha ndakuzi vraiment, ndakuzi bihagije, votre destination zose nakudekrivier, ndakuvuga navuze neza, nahuba niwo mwavyaranye mpagaze, nizere ko utazogaruka. Sawa, waruzi komante nyine zirahaye, ukuguma afisa amaguru mabi, aina maguru mabi. Ngivyo rero ibiriko biravurwa cane, twari twabwiye ko amakuru yose tuhejeje kumenya tuyabashikiriza uko bariko aratangazwa. Amakuru twamenye ngo nuko uyu mwigeme ngo yoba ari umwigeme abo muri Oman, ariko abantu bamwe n'abandi bakavuga ko ngo ari umurundi, ngo ari inyegeje ngaha mu Burundi, kandi ariko ararondegwa. Abantu rero batandukanye abari muri Oman bati uyo muntu arashira isoni gose, nibamufate bamupfunge. Abandi bati ivyo bintu nta muntu yo kubahuga kubivuga ari mu gihugu kuko vyo mukorako vyo mukwegera. Abandi bagiye bavuga ko ayo majambo yo mwigeme ateye agahinda, kuko ngo umuntu niyo kubahuka kuvuga uko umukuru w'igihugu. Bamwe rero bererekana agashavu batewe n'ivyo bintu byavuzwe n'uyo mwigeme yavuze ku mukuru w'igihugu. Ni mu masanamu yagiye araboneka igihe umukuru w'igihugu yariko aravuza umurisho w'ingoma,
ivyo bikaba vyarabaye igihe yariko arasozera akaruhuko yararimwo n'umuryango wiwe. Rero bakaba baragendeye ibibanza bitandukanye vy'iratiro ngaha mu Burundi bw'umukuru w'igihugu yasozera. Rero ako karuhuko akaba yaranabonanye n'abatimbo ndetse akanishimana nabo. Ivyavuzwe vyo ni vyinshi, ariko ivy'uyu mwigeme nivyo vyabaje cane abantu bose bakurikira imbuga ngurukana bumenyi ndetse n'abandi bose babonye ubu butumwa bumvishe ayo audio yakwiragijwe cane ngo akaba ariko rero arondegwa. Ni mu makuru yacu ataha tukazobamenyesha ayandi dushobora kumenya ariko aravurwa. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije mwese.